Nshuti bagenzi muriko muradukurikira ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse aho muherereye. Ejo twariko turigana n'umugenzi wanje, twari tugeze ahantu twiga ibijanye na Canva. Twariko turiga, twari tugeze kuri presentation twari twayikoze. Presentation twarize na whiteboard na document yo twabonye ko ushobora kuyibika muri PDF canke muri Word. Ariko nuze whiteboard twavuganye ko ikora kenshi mu bantu bagira ama presentation bajya baba bariko ari ibintu bashaka kwandika direct n'ikaramu y'imashini. Hama muri presentation naho twabonye ko ushobora kubibika naho muri PowerPoint. Presentation bena ni social media tugira twebwe uno munsi nivyo bikoreshwa kenshi. Hano kuri social media turaja kuhateba kubera iki? Uko turashobora nyene kugenda tugize aga pratique gatoya. Hari ukuntu turaja kuraba ingene tugira aga pratique ingene tubishira mu bintu tuba twagize kugira ngo bitahure neza. Social media rero tugira twige uno munsi iyo bakubwiye ngo social media ni ibintu vyinshi cane. Twari twaciye ko turengana habaho vyinshi cane. Reka tubiceko twende kuri kimwe kimwe kuko vyose birakenewe muri social media. Tuhere kuri Facebook post. Facebook post ni abatubwiye ngo landscape, ni kuvuga ngo amafoto aba akitse kuri Facebook. Kuri Facebook akenshi Facebook post irasa n'iya Instagram post. Nimwabona ivyo tugiye tusimba no kuvuga rumwe tuzo twabonye. Ni kuvuga ngo ibifise dimension ingana hirya no hino. Imwe ndakora nka kuri size bavuga kuri size. Kuri size size yayo iba ari customize. Iyi size yayo batubwiye ko ari mu burebure ni 920 n'amapixel, hama mu bukika ni 788. Ibi ushobora kubikumiza par défaut nta kibazo. Ariko kenshi kubera abantu bakoresha Facebook na Instagram bingana, ni vyiza gukoresha iyo ikora hose iyi 1080 pixel. Jewe niko nkunze kubikora no guhanura abantu kubera umwanya ugoye kwama uriko urasubiramwo design kubera ikindi tubigira bingana, kubera yuko ari gihe wipostingira rimwe ukabigirira rimwe kuri Instagram no kuri Facebook. Reka tugere size this. Wabonye ko ushobora kuvanamwo wari gukoreramwo uriko ukoresha imwe ushobora kuhinduramo iyindi, ni bisanzwe cane. Iyo rero ndi ngaha rero ikintu nca nkora n'ibiki ca ndondera design igicapo ushaka kwigana, kuko Canva ikigufasha ntabwo imisi yose biraze. Ni ukuvuga uca ugenda ngaha ayo kuri design nkuko nabikoretsejo ugacaguramo ico ukeneye. Ico ukeneyemo rero ushobora kuciyumvira na wewe ukacandika kwa kundi urondera muri element. Ukavuga uti nshaka gukora iki? Nshaka kugira nka web development. Nimba nshaka design ijana na web development. Ndayirabira ngaha. Nimba ari Zoom meeting, ari Zoom nshaka kubwira abantu. Zoom virtual meeting muto. Urabona? Kubera babikoze bazi ko hari ivyo mukenera vyinshi. Yaba ari wedding, ari mariage. Urabona ko usangamo utuntu twa mariage. Urabona? Haba ari nuze bayita gute mbega nuze amaziko. Burials. Nimba ari abari amaziko. Niho bayigira.
sinzi ko ariko bavyita umwe turabikira ikintu bashobora kugira birthday birthday ibintu bikenerwa n'abantu benshi ama anniversaire wabonye ubona yuko ntushobora kuvuga ngo gukoresha ka wedding uriko ukora ntuze ka birthday hari ama anniversaire y'umwana ntabwo ukoresha ya mariage ikintu cyose appropriate ko umbwira nk'akantu kokuza mu mutwe kugira ngo duce ariko dukorerako nk'akantu kokuza mu mutwe wumvirize ugire exercice akantu kari hasi Let's check. Present. umuntu yigushirire icongereza subiramo subiramo turara Present. nk'icyo nta kirajamo voilà Nicht. eh Donc, nicht. voilà wanabimenye ariko hariho n'ubundi buryo bwo kubikora urashobora kwitwirugura bwisa depose ukagira umumpareke ukagira double click Okay. kera ikaba yaje yankorere muri ya yindi bakoresha iyi ni mashini double click voilà guca ngaha rero iyo wazanye ntuzi washimye imitere yo gusubiramo bimwe twagira ejo gusubiramo ngo genda usubirishamo urudome ku rundi ize kumera uko nyene hama ahari amafoto uze kuhasiguzamo amafoto ahari kimwe cyose ugisubirizeko ukwacu rero ngo ntihagire ibyo uza guhindura gira akantu kase uko nyene tereke aho iyo cacu igira uko uyihindurira ukwayo irya class uyihindura ukwayo kamwe wiyaranje kuyaranje no ibyo nivyo nakubujije ntihagire ikintu na kimwe transform donc byose bize gusa byose bize ku yaba karagiteri yayo byose gira double click mu indani yandikamo nk'iyo cacu uyihindurire ntihagire yaba karagiteri yaba iki byose bigume biri uko nyene Okay. hepfo kristi nayo nuhindurire ukwayo iyo ibyo hagati ndabibutsa ko mwogira commentaire kuri iryo video twabahaye ejo hama mutubaze n'ibibazo kugira ngo tugende turafashanya okay iyo ibaye ko tugira double click kuraka ako hagati ako hagati double click wabonye igice kigenda hariya rindira Changabanya. ushobora kugabanya ariko nashatse ko tata aesthetique y'ijya ya mbere ariko ntacyo bandana subira wageza kugira ngo bigumane aesthetique ya mbere turihindura ya text ngaho ibintu nyene biba bikuje mu mutwe bishatse uretse ko hari n'abaca bagumizamo kenshi biriya byinshi muri bya basanzemo kubera iki wacaguye template isa n'icyo ukeneye ahanini nimba ari wording nimba ari iki hari ibyo usanga bimwe birimo ugahindura bikeya awandika kanoze nyine akakarate
Hoteli itamva yorosha ubuzima sinzi ko nawe urabibona ku munsi nyira kabiri uza gukora akantu nawe wumva ko tangaye arako turapfa dushira ku rubuga rumwe ntitwaramuka dukoresheje umwanya neza kuburyo nabona ko ari vyiza ko gukoresha akampa ata buhonde buri kene parufe n'aba barimo kamuze ntaco example harimo ushaka harimo kuri simpaka ufite byose ushaka gufite ibintu mukeneye kene mukanye okay itarike nayo ni ku murongo kiri wice mu klikamo kanimeze kube klike kwa tanchi umwanya uragoye kenshi rero tubona abantu benshi bagenda bashira ko mu ma example batanga kumenyereza abantu yuko muzokora amasaha abiri canke isaha imwe haba urabona abandi bakora isaha imwe demi example iyo example bagize okay ama nje telefone WhatsApp naho to ugira sasa nkani si okay nakibazo ya yose umuntu yinshi yicaye 000 bara simaka telefone bibaho naho bitaba juste kubona ko yes hama nze iyo ni handle ya nze ya platform menshi arobate ni naka kwa jambo ni kuvuga ngo ndaza kukwereka nbanze kireke sinzi ikora ariko ruguru arobate ushaka kwashira web ushaka kwashira web ni email Gmail okay ngaha ikibanza email rero uramaze kubona nk'aka kantu ntabwo ari ka email naka profile reka rero duce turondere ntuze turondera ka icone ka Gmail ka mail ugasanga wibaza twakura ahantu twavuganye ejo dukura ibintu byose element okay genda muri image wacandikamo Gmail genda muri tabora hariya muri element andikamo Gmail Gmail entre ku mashini yawe entre fora cugira mu bwinshi kugira uraba agamatching neza kimwe aha mu CO chagu gudefinisha uraba kantu bukere kuba keza okay aka rero ibara yibonye haje amabara hari hejuru bivuga yuko gashobora gusa nkuko wifuza okay kagabanye kangane n'akarere kagabanye kabe gatoya kadeplace bakubwira kuri ako kane banze kajya kubanza gafute kariya kari urumva ariyo kariya kaba kariyo ugakoreye ko nwagira iraza kukugora iraza kureba fatana wabonye ngaha iyo sites kugira zingane n'izindi urabona yakwereka kugira kangane no ku murongo hariya irajanisha hirya gato manuka gatoya voilà urabona ko ikikwereka ko iri ku murongo kuri meme niveau yaka kagarongo ikikwereka
aho ni sawa. Voilà. Nk'ikibanza oya yakona ka localization hano kuvuga yakana karorero bihaye nka nawe ushaka kwiha kandi okay okay ubu rero asigaye ikirere voilà aha ikintu gisigaye wabishoboye ubuye byinshi biretse hasigaye image nayo nagomba aho twashira ifoto tugomba gukora intuze iriya background ibyo nari nakubwira rero yuko ukoresha template de preference background uko wayizanye niko wigira mugabo cyadwa ushobora kuyihindura nayo ndakwereka birashoboka ariko niba nja kuyihindura ihindurire sero ya logo ya Eglise canke ya logo ya organisation yawe n'indi twari bwashike twagira reka tubaze dushiremo image cyo tubiza ku vy'amakurere image nayo mu gihe wowe udafise image yawe ugenda muri element ukandikamo hariya muri element nawe wandikamo ya yindi wari wakoresheje bwa mbere voilà tugenda mu mafoto voilà tufata no ico gihe ntabwo biro ubwize kurabona ko ishitsi huzura ubu ugira grise depose iyo ikore izo zikore ifute ni ico gihe urayigrisa depose ukayipita muri aka kantu gusa genda muri element no apana gukira igira grise depose no kuvuga ngo urayizana baterekamo hari izana tereke mukoresheje itekamo ndani voilà oya wari wabishoboye kare subira voilà kura okay klikamo kabiri ngahe ndani adjuster izanira ya foto ikwegera indani kwenye okay voilà iyo ishobora kugira ya ka grandise ibyo register nyine ubone ko gacete muri ya grandise subira kira rero imanure gukurana kwa yarenza zikamwe hagati c'imanu imanure hepfo kandi manukana hepfo umutwe ntushe mu muzingi manuka kandi umutwe uve mu muzingi ize hino gato voilà rekura rero reka muri vide aha muri vide voilà nungaha ayirondera ikintu twoshiramo muri element cyane mu gihe ufise ifoto kanaka wowe ushaka kwishiriramo tugenda muri upload ukayivana mu mashini yawe ukayivanamo mu mashini ngaho ukayishiramo ariko ubu reka tugenda oya izi ni ziwanje genda wewe muri element ugira ikindi yatumwisho dushiraho tumberezamo neza ubona impaka kahinduye ibara kazana nyine ukumucisha mu muzingi no subira mu muzingi kazana mu muzingi ndani kajya gakiriseri kawe kazana mu muzingi aha muri umuzingi yegwa ekora wabyumvise akazi aho nawe ureko usa neza okay rero rizirema essentiel wazishizemo tuca tugenda muri bimwe bakubwira ngo ni brand design iyo kubwiye brand no kuvuga hariho amakurere mba mufise muri organisation yanyu muri logo mufise logo rero ifo ko iyo design yawe izoshisa na logo uravyumva ubu rero twebwe tugomba turondere logo mvo ntayo dufise mugabo okay
tugende nta kibazo umwanya ngira turabo tugurura iyindi fenetre ngaho iyo ntuyuga klikako kuri press neza klikako neza kaka press kakuguru kagire neza klikako ataka gutonda batisa yabaye uko klikako tra oya barahinduye gushika hose nzi okay genda kuri logo bahindura ibintu sinaheruka ica yiyugurura nyene logo nk'ufu Okay. ubu tugomba tugire logo ubwo ijanye n'iki ijanye gira ikintu wiyumvira iyo logo tugomba duca ijanye n'iki ikintu cigwa ca kabiri turabipanze rero ngira abantu bariko baragukurikirana baravyumva ivyo bita mokre gira kunyene entre logo ijanye n'ico kigira all oya igamwe design ndihenze kigira ha birondera ha bari wirondera nkamucaca kubera ashaka yuko tuzana voilà n'ubundi tugarukanye hahandi irogo ni ukuvuga n'akahema kamwe tugomba tugira dukuramo nk'akayidirize kamwe canke nk'akanikaye nkako voilà ugize kabiri fyonda rimwe kavemo duce tugahe umuzingi wa yose ngaha yibitse ngaha hagati na hagati raba iyo kura deplacer uramo akazinga karaba ugerageze uronka akazinga gakika n'akamano ahantu burira deplacer mpaka uburonse ndira kose bubiri bubonekere rimwe waba ubonye umuntu buje gerageza rero urose akamano kucugumitsaho urose agakika cukikamika uronka akaduga naho niho zoburi hagati na hagati waba harenze kumitsaho cukikirana kwa aho nibwo ahage buri hagati na hagati turashobora kurondera umuzingi ugenda ngaho wandikemo Seko. Entre ntugire seko neza ntugire uce gucaca seko amutratre kati voilà turondera umuzingi ngaho graphique wabara usanga tugira ngaho turondera umuzingi rero ngaho tuwukoresha futawa bikaba ibyo wawudeplace gatoya tukabishobora okay tugomba uwo muzingi uje ube munini d'abord wagure ungane na kariya kantu tubonye kagira ni wagure ndakwereka ubanza uzane hagati baje udeplace kugira munini n'indi ari hano utarenze geza muri deplace ndakwereka ahantu manuka wabonye kajya cadre gerageza rimwe na kariya cadre k'indani kakandi kacu kakarectangle shira muri kure cyane muri kure yayo cyane muri okay cyane wararekura gira kampaka ushikire ya cadre nayo akaza warengeje ya cadre urayibona mo indani genda urayibona suya akigeza tra kira ngo deplacer wirabe kwa shidemo neza haro cadre yakweretse simba ibona ukwirasira yuko ata design nimwe wogira ngo irenge ya cadre wayibona kwa urayishikaye wakabonye ga cadre wakarengeje kati sibiri nyuma gatura gutakabona kezaho yaje ko arabanye
sio ndamu hagati w'ideplace ucubibona ko utayirengeje wayibonye naka kadre ubona ruza mpaka ukwize muri kadre kaduza gatoya voilà aho biyafitinga bien iyo ukora desina rero ibintu iriya kadre ntuzoyirenze kubera mu ma social media uzosanga birenze iyo uri kuragira nka profile iyo logo ifoko itarenga ngaho ukajya kantu batweretse okay iye igire reka duha amakurere twifuza amakurere nayo nahaya dore kuri nk'iryo ushaka rise gute nirigendane risuku risa neza ari menshi gira ukuye gira SEO kuzibona nyinshi voilà chagura yo makurere wifuza ya brand akanaka gira ihera ku murongo iriya rije ry'indani irya fe ba ihera nga klika muri iriya rya mbere okay rya kabiri rya gatatu rya kane voilà urabona bya bindi bya mbere birenze k'ibinyitsi gira bouton droit cyanda ko bouton droit genda muri layer manuka muri send to back wagize send to back nakoze kuri layer send backward nta kintu iyo ziri nyinshi ugenda ubwisubiza inyuma gato ariko wajya kugira binya iyo ari nyinshi wari gushikira send to back wari kubwira send to back ubwira isimba layers yose ari layers abara makusha nk'ibyo yitwaye uyijanye inyuma yizane forward ciza imbere niyo ibiri inyuma gose ucuyizana okay urabona sinzi kwiboneka neza imbere ya igirego turakora ngo ni logo okay dukoreye muri tanz oya twagizanye template ya logo yari vide turazana amahirima turiko turateranya kugira dukuremo logo iyo logo rero nuko tugomba tuyihe uko dushaka ni ukuvuga ngo nk'ubuye ibi bikujenye ibi bikurere bibaye byinshi mara nk'uko uje nka jewe uko nabikora nk'iyi iye nkayigira igasa uku iriya y'indani nkayigira ikera ibi si umva makurere ashobora kuyagabanya inyuma hagira ikera urabona hama n'ibi nkabigabanya urabona ibintu byinshi navyone nayo nkaca ndayigira igaca isuku ikibuza ko zisa hama iriya yanuzeye nkayigabanya ubwo bukare bwayo none icika prof umaze prof tukomba aha ni logo ni iyo mission ya turiko turagirira logo ni kugira ngo ibe nka brand ama design yose azoshoza aja nagacapo ndanga ki niko nako igicapo ndangashiraho nka logo y'u Burundi ni cakindi kimwe ntare ni kibona bashira mu gitondo nka logo ya Facebook ni F ifise ukuntu sinzi kurayibona iyo ugiye muri element urazibona amarogo iyo ugiye muri element nkandikamo nka Instagram for example Instagram icon iyi ni logo iyi ni yo logo ya Instagram hano ibona yose tubine kwa Instagram nawe rero mu gihe okay reka tugire nka TikTok iyi ni logo ya TikTok hano ibona hose uca kumenya ko ari TikTok
ni ukuvuga iyo ufise ishirahamwe ntegerezwa kurigirira ikintu kiriranga amashirahamwe menshi aba afise ikintu kiyaranga okay reka ndakwereke ikindi okay ugize nka ntangabasha ishirahamwe twiyumvira rindi nka Canva par exemple naryo ni ishirahamwe na Canva logo yayo tuyisanga ngiyi amarogo yayo ya Canva nka Toyota par exemple Toyota sinibaza ko yoburamwo ikintu bakoze urabona nk'irogo ya Toyota ngiyi ukabona marke ikintu cose kiba ushaka ndayizi fara rero aha andi twandike mu majambo yose ushobora ari uri gukora logo ukuntu babimenyereye abantu muri nka twebwe muri Afrika tumenye guca twandikamo ibintu vyinshi ngaha mu majambo yose birakunda navyo ni ukwigisha nubwo je niyo nakoze logo ntakunda kwandikamo vyinshi ariko iyo uwo ndayikoreye avyifuje ndabimukorera nkabishiramo mukandikamo this way nicyo nshaka twandike genda rero wandikemo text andika ngaho isanzwe andika text n'irya te cyangwa klika gira heading aha andika muri heading andikamo ijambo wumvira niba rije mu mutwe ryari ryose kira double click ngaha akamara akabwira ngo iki wandika byinshi cyane kuko bihava binoze umuzingi wose wandika hejuru ibindi ukabyandika munsi bigenda biragenda wandika oya okay double click ngaha okay genda kuri position effect manuka ngaha iyo tugomba gukora iraba ni effect klikamo ngaha wagira iyo hino kwa kiduzeyo tujye text nyine no klika kuri kote ya kuri mzi yayo kuri mzi nyuma ituze uko nyine uko nyine klika ko ituze uko nyine klika kuri aho usonze kuri selection yikumitse ufyonza gira hagati na hagati nkwereke hagati na hagati okay bikora nkwereke rekura nkwereke na kibazo keza ushiza herekura genda ankora kuri effect tugenda manuka aho okay adjust muri mwaka keza manuka kandi bishubizana oya geza nkwereke gabanya tayi subira okay gezaho sura wacase ngaha gezaho manuka wacase mu hagati tumberetse mu hagati subira kaba yuko making ashoye ku ruhande ko ngarungana n'uru zanuko rako bingana manuka gatoya
subira umanuke gatoya uko manuka kandi manuka geza subira waje hasi hariya ukagenzemo neza subira okay subira ukitse imbere gatoya gabanya taye kandi okay rindira ushobora kutagabanya taye ukaduza maze aha gira ngaha gira espace nayi sireke kwagwa urabona oyo ni kinini cyane ari kwiga keza ngaha rero aho ni sawa ntiyorenga muri mwatsi voilà hamukacwandika kandi kajambo hino aho ni mbwiye amatext ari menshi ushaka yuko ategerana klika muri vide ihe kurere yera rero ubona ariko ntakufashije ntabwo nagufasha udashaka ko ihe kurere yera nafenda gufasha ni ukuvuga ngo icyo ugomba guha kurere yera ifoko kiba selection uva hejuru ugira double click kugira ngo ushobore kwita selection ushobora ko wagize double click ugaca ugenda rero muri a tara de selection bikiri selection ugenda muri iyo a ugera niri utanze kwa klika muri vide logo yacu kiratora isura hama ushobora kugira akaponi kako gakeneye ugashaka akanuza akashaka akanyenyeri ngaha hagati y'aka naho kariya gaponi ushobora kugafata ahantu turashikeneye akanyenyeri ngaha n'akandi hake Andre. Okay, dukeneye gutwara ako nyene apana kuja kuzana kandi kukaba dukeneye ako nyene kenda kwereka akantu ukoresha kakorohereza ubuzima keka ko nkore keka ko urabona aka caprice kari bitako kakasone wabonye ico duplica tukatwara dukoresha ijana wabonye ni kumeme ku murongo kugira ngo twereke haje twari turengo no kuza tukwereka nuko watumberanije none ko wakosheje nkacyo wagashize aje hataje dutatu wakosheje ikambira kwereka yuko kari agatumbanye na kari ugize untabonye manuye kwa caza kamwe cyane kakanye tureko okay turakeneye kandi kajambo rero twandika hamwe kiraba zana wandike zana hari ahantu napenze cyonza text ID umva yitwana nzana heading nuko heading zana indome zivyibusha ni naho zana body buriya iyo ikizana gatembwa nakone karazandika nta kibazo turabidepasa ubona naho cyandike cya subheading canke body biraza mugabo tware duto point kuremo ya point ne tukazana rero hepfo voilà ndetse aho
gakurbe rero iriya forume twagize iriya yo hejuru position. aho twari twihenze duca dusanga siho Reflex. Then ubona ko irate imanuka ntubona neza it's India. ubipangira kuri ako kantu fyonda kuri urudome turabe taye wakoresheje n'ingabo arico ukoresha fyonda kuri iyo wakoresheje 35 nizo zigire 35 tugure click d'abord gira byose andikamo hagati ya 35 turi bwagira klikamo ari 38 andikamo 35 ukagiye uri kure cyane entre kuri kazi voilà klikamo vide kakagere kujya wagize ya mbere bagishira kuri effect ice ko ugira contraire uriko ugakurwa cyane abandi sound yose siye kuraba yuko wagashize hagati na hagati kuraba ko wagashize hagati na hagati uragakirikako ukaraba yuko reka ko inyuma hama ukacupuca ukaraba yuko haza umurongo umanuka kuko uwuduga wo ntiwabwira iyo umurongo uca umanuka no kuvuga uri hagati na hagati none uri kufa watwaranye n'ibindi subiza n'ihimeye ubuduga ni sawa oya udugira hariya kuri ubuduga kaduze gate ukuvuga kacari kinini manuka gato kama cyarayimwa ni ukuvuga none zo wogira 30 kagira taille ya 30 gira taille ya 30 gira 30 entre kuri kaje n'ikindi irani kanani kubona ko birimo ibintu ibara rero navyo bice bigire nka jone canke gera niyo mabara akunda kugira kuboneka muri ibyo ariko ugize yera vyiza iyo wagize igera kubera tugira amabara make kubera impuzu iyo waguze impuzu bariko barakwandikira ku mupira nukuraba ko utaha akazi kenshi abazobigucapirako n'ibintu Come feed. Voilà. Toko ya ngizi. Toho. Ibisigaye ni wewe gufata umwanya ukaryohora. Baza kwe umwanya ugacapa rogo nawe. Iyo nibyo twacafye tugize mugabo nkikorona ko twagiye ahantu gikoze. Hariho mwaye ko twe natwe tuyironderera tugakoramo akariya konyine ko hagati bana bafashe aka localization kawugeze location ndandikamo location ariyo localisation mu Faransa entre urabona kariya kantu bazanye ubona ko gasa kana location hari bagacashiramo umuzingi bagacashiramo umusaraba twari kuzana natwe tugateretera twashatse kugabanya umwanya tugatugera nkako n'akarogo dufate twakoze okay rero ubu rero tugomba tubikoreshe tubikoreshe muri ya brand yacu
ya brand yacu igira amabara ya ese okay iyo ntutse twari kugira reka tugire iye bise amabara ase nakajya kajona kugira tugira amabara abiri gusa amabara atatu keka ko turako gahinduka keka ko ngata karahinduka turagomba duhindura amabara tugomba iri January bise na dongo rise naka kajonaka kariya kafe abanda kariya ka yellow klika mwajya nabanza selection iyo tugomba guhindura none ari kwika ko rimwe sino ukarahari ukarakaka imwe kereka muri cyo bara wasanze ko rimwe kwa rimwe genda hagiye gira kuri plus urana kakano kameze nk'akaramu kakirikeko kazane kuri jya yero dukeneye yayo nyene kirikako wara bona yantu zishisa na yero ntabwo biboneka neza surukazana tubishire muri yero tura muri buru kazana ngaha kuri buru kamurika buru kirikako buru wara iri clear ubu tugomba iyi mirongo y'inyuma ise na kariya nakajya kakurera kirikamo muri iyo cercle f muri cercle nyine genda muri jya genda hahandi nakwereka kuri plus ibi ni bya brand turiko turakora kirikamo ngaha ngo kazane tugire ijya yero turiko tugabanya amabara tuza kuri yero iyo hagati kajya ka star kirikamo voilà bikaboneka neza ariko ntacu noza niyiboneka neza tuca duhindura agasitari tugire amabara abiri gusa amabara make kira nk'ibyo iryo riri vivu rimwe ryari iryo hirya ryo rigumizemo turaza kuzana agasitari bisa tugende kuri seyi tukabyerekana ko ari irimo kuri wacaguyemo genda kuri seyi ame ugende ugaselekisione neza klika hariya kuri a nayo natigira uko nibyo ryari tugende turondere stare isa kuki turondere stare isa kuri kika muri feed na stare isoko agastar nako tukagire kase rero iyi twahinduye ngo se naka kugira uhindura mu kirikamo double click nyine genda muri tugenda muri iyo twashaguye canke utayitoye gire hariya muri plus muri plus kare ka plus hamuzana ako kanze ukazana ugatembereze ko hejuru aho nyine kirike ko klika muri vide bica bisa kubirasi ikindi dukeneye nuko amabara abe make iriya yero isi turondera isuku iyo runyenyeri ntabwo rusuku canke nabwo ruhindura ibara runyenyeri nabwo ruhindura ibara rukura andikamo star runyenyeri aha urabona urukora cyose star ico gihe ucurondera muri graphique hari izemera guhinduka uyibonye iko foto ntihinduka ariko iya graphique kenshi aho usanga uruhindura ibara bivanye naho nuguzana nk'uru par exemple katuraba hari igihe uzana rukemera guhindura ibara nk'uru ruremera guhindura ibara kubera iki hariya haciye haba akakurere
ziri muri graphique nagwo reka turuzane ruhindura turuzane ngaho kazane yo wenyine ne uburayimenyera sinaco ndayizi ufuta akarya karimo aka oya gafuta mbanza gufuta kazane no sirimo ko control Z ubwira bigumu ko canka control Z Sanador kariya kare kamanura kakabanya fari itabi banza kakabanya itabi gahindura ibara rero nako kase nayantutsemo gahindura ibara hajya hugara aho urajeje genda muri genda gahindura ibara yakiri ka selection gusa rimwe hamaho tugenda muri taka plus cuzana kajya ka piquer gakure tukazana ahantu ugomba yuko ise na niyo wirukanga cane tugomba ise ise na ise nako ako voilà klikako voilà hama tugira ko plus klikamo aho gafute ngo murazo kira ko plus tukazana ukoresha chaka ni control Z klikako aka kameze nk'akane kutwara cyane hirya nyine ubone ko uhajemo butatu wa yarako yacu no kuri 14 ubu twagabanije amakurere ashoboka dufise amakurere angahe dufise 3 hane dufise igera dufise yero tukafita na blue 3 ni sawa logo yacu iri prêt ubu hasigaye ko tuyi telecharge kurana ko gahindura ibara ugahindura aka kazinga kameze k'amazinge ifoto kirukitse ugamufasha n'urutoki soya reka gezaho kakabanya itayi ugomba kudeparasa naha kakasaraba deparase kegereza gato zahanaje gahindura ibara nako ni gasa na text ntabwo bisa ubwo se yamene ngira ntibisa seleccionato logo yacu ngiyo twagize ivyigwa bibiri turiko dukora akantu nze logo turagejeje tutokora logo turiko dukora logo dusubira kuri ya design yacu yafigira amabara asa na logo ure tuyitereshaje tuyibike mu mashini logo yacu genda muri netereshaje turagira rimwe nagize rimwe kiratura hama download logo kugira uyigire neza ukuntu kuyitereshaje muri PNG hama akindi naco transparent background kariya kinyuma kugira ngo aho yishira nikakunda kaboneka
selectiona kuri transparent background gira rimwe gatikinge no ntabwo wagatikinze kandi pawuburi ako kantu n'akantu gakomeye cyane Nikora to Jesus gira aragistra nta kibazo aragistra kwa yugurure ngaha tugomba tuyizane kandi muri Canva kubera iriyo muri Canva nka design ntabwo irimo nka image Okay. ikirise depose muri Canva twugurure d'abord yanoze twugurure ya design yacu genda ngurure ya design yacu ari aho niyo yindi okay ubu rero uburyo ni bubiri tugende muri upload twizane muri upload manuellement tugenda genda muri upload afana muri brand gira muri gira ntuze gira upload upload hama telecharge aho upload file tugenda iyo glory gira ufree aho urayizanye d'abord muri ntuze muri upload iyindi moye kuyizana no kugenda muri ngaha ugaca ugira grise depose ukayizana aha nabone ikizamo Ukayizana kuri Canva. ngaho izo bije ngaho ije muri ubona ko yaje kabiri ushobora kugira grise depose canke ukayizana ivuye hariya wowe tugomba tuyizane muri design ikaza hariya hejuru Ino. ikirike ko kabiri byaruko wakize barengeje ufutimwe Ndiklik ko. wavuga iyi foto wagifitira iyi selection hino aha kuri image igabanye rero twidukana hariya hejuru igabanye n'itsinda bityo turabimanura ibindi cyo tubimanura biselectionane nkwereke aka image kitayemo kagira aka gafoto ako gafoto turagomba kugira ubimanure bijyaye biselectione byose ubimanure bigire hepfo ku selection uko koresha isuri cyenda muri uko ushondanye nga ukagira uko urabona hacu ufite selection ahandi abiselection aca ndekura aca ndabimanura aha ndashaka kubimanura ngaha ahandi ko ndondera umwanya wiyaruka ahandi ashaka guca nigira ngaho bwa text imwe iboneke ikugira uko yaruko yawe ntabwo yambwira wabitse rero ubu keske navero ico gisigaye n'igikirere ubu tugomba ya background rero n'aya matext bitse gusa na roho ukora urabona ingene isa urabona design yacu neza text yose irimo mugabo ntabwo isa na brand yacu yarwo yacu twakora genda rero clique kuri background muri design yacu no background d'abord clique muri background hamwe okay genda muri iyo ntuze muri iyo design aho genda muri ka kandi ka plus tuzana kariya gapikere to couleur Yes. kazane muri ya logo yacu turondere couleur dushaka ko bisa muri logo yacu ushobora kuduza muri logo yacu gira tuza neza akajya ko hagati nkaho kwa bikamo
nakariya kantu ukagire nako neza ko ako none hasi nshobora gufuta d'abord mbere iriya abana ariko banayifuse ikajana na n'utu tunyenyeri oya tufuta ukwayo n'amarayazi kenda amakoransi ntitugomba ko tubifuta kubera twe twazanye design dushaka kwigana dushaka kutayihindura byinshi bisange twagize bitari byiza kuko tukizana twayicaguye mu zindi nyinshi byoshoboka ko wigirira rema zose ukaziterateranya ubwo ushaka ibintu bikunyarukira ubireka ko biri du preference ariko biranashoboka ivyo byose wabwiye ushobora gukubitamo hariya image background ukashiramo image kumurize washimye ubwo naho uri kugira indi design idasa n'ayandi twabona yayindi twazana ya template ahubwo ubu buntu nabwo bwarimo nabwo nwabuhindura ibara sina kikamo gusena brand nabwo tugenda muri plus kandi ka plus tuzana kaja gapikere ka kureba zana ngaho zana muri logo oya tumbehe nkako kera zevebo kikamo iriya yo kuzana amakurere n'uburyo bubiri ubona ngaha muri office logo yawe ngaha iyi logo yawe baca ngaha none ikiritsemo nk'iri kurere iyo uzanye kuri aka ka press hariho ibi biharuro bakwereka aka gakoda aka ayo gaturetse kabitse aka ni kode ya kurere ni kode y'ijya kurere ushobora kuyizana ngaha muri iyi ntuze nkagira nk'akarorero nk'aka kugira agasekuriki cyangwa akazana nkaca mfata ya kurere nkayigira control V nkaca ngira entre wabonye ko ikihindura kurere wabonye ya kurere ya ntuze yanje image nkagira uko hashiramo ya ntuze control V nkaca ngira control V sélectionner ni control A ushaka guselectiona ikintu control vyose hama control nk'uye ya selectionner ni paste nk'uye nk'iyi iyi nkwereke iyi nkaca nca ngaha kuri plus control C control C ni copie control V ni coller nkaca nza ngaha nkaca mfata nk'iyi nkaca ngira uku kugira control V entre urabona ko ibice bisa na ya brand yanje itamaje nkaca nkagira nka border kugira ibone neza aka kantu kariko karica brand ushaka kuba twakabujije twisanga hano kagiye sati naci haya kantu katakaye ngaha kariya nako aka kantu kariyo hari igihe ushobora kubona kabonetse kakatwicira ntuze kariya kantu ushaka kukagira uko hama nkaca ndakagabanya kurere aha ni transparency kabiri aka kayimaje naco kaba kabaye gahereje abantu bavuga ati ibintu vyawe ari ibintu bizima ok n'amakurere ivyo bira controle bivujije vyo kunyagarana ok ikintu ushobora guhindura ikintu cyose ukeneye hama uhejeje iyi ntabwo isa na brand iyi brand yacu isa nuko logo ari amabara asa na logo yarondera tugira hamwe siho ya logo yacu baca bayitanga
ukagenda urasanisha na logo iki kigasa n'ikiri muri logo hama n'akayo bashaka kakasa kari muri logo niho bikorohera iyo logo wayizanye iyo wagize hariyo ugaca muri kora chaîne waboye n'aka karashobora guhinduka n'aka kakasa na ya logo yacu aha muri ntuze umanutse ngaha si or ya logo yacu ngiyi niyo tugenda turabiramo n'aka kasuku n'aka kasuku kakasa na ntuze yacu na brand yacu okay n'aka n'ubuzingi bwo kuriya ubuzingi ntabwo bujemo aha ubuzingi akatsingi si all wabonye changaho changaho mwenye si all isumbuza rizo akantu katwaye twanditse niko kaciye kazamo akantu katariko aha naha gukora ntabwo iyi nayirenganije iguma yera hanyuma iyi inyuma iyi naha isa ni brand yacu n'akaye ntabwo gasa na brand zacu brand yacu iyi ariyo iyi dufite design rero design isa na brand yacu brand ni kuvuga ya logo yacu amatix yacu abana ko afite n'isano na ya logo kari uravye yindi twatisira no kubitasi bari sinzi ko ikibazo bise kuri twitse ibintu bibiri foko gasa na brand kari muri band manuka oya ntabwo inzo ziba ziri mu zakoze Raba giga nkwereke harimo mukahinda paru gira nkwereke kurumugire uri shuwa yuko bisa kirika muhaje nkwereke manuka ngaha gira wirasire ko wabikora gira mwisi for tugenda rero mu bisa muri izo ziri ku murongo wacu hajya n'ubushuwane yuko amakao code asa kode y'amakurere cyangwa kurere yawe yayiri no kwiyumvira eske ntako ugakora tutari mu ma exercice mu devoir utahanye kiba kirimo hano rero twafata pause nka 5 minutes ntabwira ikibazo yego reka twihe pause iminota 5 yego ntabwira exercise okay nyuma y'akaruhuko rero dukora exercice akikurura muri home ngoma ndaguha iminota 10 kuko wejeje gukora akantu ugomba ushire kuri social media 10 minutes tushobora gutanga guharura donc urafise uburogura ifise muri telecharge iwawe nicyo kintu cyadutebeje gukora uburogo turayifise tugomba tugende muri social media tugire akantu tugomba gushira kuri Instagram wagenda muri mu mapresence muri social media
social media. uzane template icyo tukaba dushyire kuri Instagram. Okay. Turatanga guharura na 28 na 10 turagomba akantu wandika kuri Facebook kuri dushyire kuri Instagram karimo na note yawe na logo. Logo twahejeje. Logo twahise logo tuyikura muri upload. Ariko si uhera ko d'abord ubanza kugira iyo design yawe hama logo mume. Logo twahise ngaho. Logo ngiye twahise. Ariko ikintu tuhera ko ni design d'abord mu ma design ducagure iyo tugomba kwigana hama tuvyandike tubiheze tuzane logo tuvyandabute. Ubanza kwiyumvira ngomba kwandika ku bijanye n'iki ugaca urondera template bijanye bivanye na domaine uca ugira keyword ijanye n'ivyo ugomba kwandika. Voilà. Kwa 7 minutes. For 5 minutes.
ushobora kukazana logo niyo y'amabara kugira ngo aze gusa ya logo yawe. Simba kwishyira hariya gusa ushobora kwishyira hari ikibanza ikagabanirizayo hano mutushe pawumiriye koresha kariya ko mu mbavu konyine akabe n'ubu bwo mu mbavu bwonyine. Choose. Icika no kurenza soso. Kwa katino. No. Mukigabanya pressure ko mu mbavu gusa akaga muri koni kurabyo cyane shukiri ya just ikaza mu hepfo shikamo mwigira bimwe kandi itakwiye kayisobaye. Ukitse ikibazo ugenda umbaza kubera n'iminota yahetse. Urabishoboye ikosa rimwe wakoze hari ibyo ubona ni ukuvuga ngo ku masosho media ubuzima amahanze menshi muri template wari gutora irimo amaadresse ama email amatelefone kakandi gashobora kugufasha kurishako byose kuko niwo kwibagira yuko umuntu ashaka kuyiraba kayihanahana kuri WhatsApp iyo baryohewe mugabo umwe akarondera iyo yavuye kabo kuvuga haba ariko site web yawe canke haba ariko adresse ya Facebook canke ya Instagram canke iki ico gihe yamabubona mu magroupe ya WhatsApp canke ahandi canke ku social media araheza akamenya ati budukurikira nzo gusanga hari
uwo munsi akadoza kubisacinga wenyine atawundi muntu abimurangiye ibindi byose ni okay social media rero igomba kuba ifise address na contact Facebook address contact ama na WhatsApp na nimero yafise kwashirako so mu matemplate barakucakuramwo wari kuraba iriko icyo tuntu twibagiye naye ubundi byose wabishoboye bravo nukuvuga ngo ari umunsi wa mbere ucapye vraiment je nagushimira cyane ni ntabwo ikomeye cyane ibi bintu uravye ko wari ubibona ubona gute waruzi ko bikorwa n'abantu ndavyibaza ko cane nkibatarigenza gute nkumva nibinsiga cyane shira kuruhande ubudejo logo wayikoze logo design uragishoboye brand design rero bakubwira niba uhejeje kugira gusanisha intuze design yawe na company yawe nayo kuba warakoze amakurere akagenda se amakode y'amakurere nakoretse amakode ubwoko birusha gukikinga nakariya kanjanye kopya ntuze ya iriya kode imwo gaca turayishyiramo iyo rero company brand ni ibintu ukoresha donko iyo umuntu yakorera umuntu arahita akamwandikira ati amakuru yayo kode naya akacapa nk'umupira akawerekana uri mu ijoro kumeze uku inkofero imeze uko akamuha brand design yose yuzuye aba graphic design barabikoresha ariko we ibintu turiko turiga ni basic muratura abantu baba turiko twigisha umuntu atarabimenyereye hazogeregere dushikira ku bintu bikomeye ibintu bisanzwe rero ni murashobora kwandika muri commentaire namwe ngene mubibona nikiye mubona twoca tubandaniriza ko mu kigo gikurikira ni cyambere mu gikurikirane hama mu sharing n'abandi bashoboye kuba gukurikirana muzoza mubisanga kuri chaîne YouTube wanditse @kazabukeye ushobora no kwandika ku mbuga zindi ukabona adresse yacu ukaca utwandikira ukatubwira ikintu ushaka tukwigishe muri Canva. Iyi Canva rero nkuko nababwiye iyi ni pro nkuko nababwiye iyi ni Canva iri pro no kuvuga iri shuwe iyi tishuwe nkaka kantu nko gakoresha akariko nkaka okay iyi tishuwe ngiyi woyikoresha abantu baba bakoresha ibya gusa ngiyi woyikoresha okay ushobora kwa ni byinshi tuzogenda twiga ubu rero iyi export rero muri JPEG rero kanyuma JPEG ibe image iri muri JPEG tershare atari PNG hapana PNG okay tuyigira muri JPEG c'est quoi la différence ni JPEG na PNG PNG bayikoresha ku ma website JPEG ni kuvuga hariya hose vyiza ariko bimeze ko ni kuvuga na maforme ya image ushobora kuyiteresha ikaza muri na muri nka video cyangwa nka GIF ibi niko nimvira ko twabikora mu kindi cibo twabigize muri PNG ubwa mbere n'iyindi bari foto mugabo hariho aga difference abantu bakoresha nk'ubu ari logo ushaka ko izokora ahantu handi uyikorera muri PNG ugacukuramo background nkora ko twayizanye ibaragera ngaho ritari mugabo nibagira muri JPEG ukize muri JPEG iziza zose zifatanye aho image ni disque 80 pixel atitereshaje hama wagize logo y'ukuri cuvanaho gacushira hehe kuri Instagram canke kuri Facebook. Inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana ndabasezeye nifuza yuko mudukurikirana mukabisharinga n'abandi naho butaha murakoze mwari kumwe naje aho Kazabukeye nkabanaye kumwe n'umunyeshuri wacu ngaturiko turigana no kuvuga ngo mu minsi iza nawene tuzotebaho akorana chaîne YouTube canke n'ikindi azoyifuza kugira nazo wene muzomukurikirane nk'umunyeshuri nawene uko yabimenye abahena temonyaje murakoze cyane ciao.